Isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza gogo, isabukuru. Ni sawa? Yameze neza? Urugeze none? En fait, ini message twarungikiwe na Koko ari muri Belgique. Ati ma chérie Gloria, Imana yakumpaye ikunzigamire, iguhe kuramba, iguhe no kubaho. Kugukunda sinobikubwira urabizi kanini. Kuri uyu munsi nifuje kuza imbere yawe n'umufasha wawe n'abavyeyi n'abavukanyi. Ngire ko ngushimira kuko warakoze cyane kuba warambaye mu kibanza canje igihe ntari impari. Warabaye umuvyeyi w'abana banje aribo rwawe ntaco bakuburanye, warabakunze ubaha urukundo nk'urwo nabahaye. Sinumva ico noguha kuko ivyo ntunze byose urabizi, ariko iryo shugwe rikubera ubumote bwiza bw'urukundo tugukunda n'abanje. Iyo ni symbole nabonye ko no kwereka ko nkukunda. Imana ikunzigamire tuzongere kubonana tukiri bazima, turagukunda. Igiye kumubwira nawe no kono muvukanye wanje yambereye mukuru wanje. Ndamushimiye seto. Warubizi none ko yakugirira ibintu wapi arabesha kandi akantelefona n'ubambwira ibijuju. Umufasha wangu yarabizi ndamwica. Bonsoir mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakini makoresha mukibaza narabi shamuvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana, hama dusura dukingurikira nabwo bakunzi ba Buja TV wherever uri hose, uri mu Burundi, uri mu mahanga, uri muri Canada, uri muri Australia, uri muri Belgique, uri muri wherever uri hose. Imana izo kwame ku ruhande rwawe kuko iterambere ry'iwacu turikesha wewe, ata wewe twebwe naho twoshika. Yes, uno musi raho mbona ni mwijoro twasuye kandi kwizigirwa nka Buja Hit. Nkuko twamaze ati eka tubazanire cya gikorwa ciza ni cya kiganiro cyo tubazanira misi yose, buri munsi, buri amasaha, buri amasegonde, buri gihe cyose kibonetse tukagikora nkuko abakunzi ba Buja Hit mwamu bidusaba. Ati mbega no munsi naho twasuye kwizigirwa nande ni Koko nyene yasuye kandi kutwizigira avuga ati Buja Hit ndabarungitse muze kumbera mu kibanza ci wanje mu gihe jewe nahari, ariko muze ko hamera nkuko mwabikoze bwa mbere, nkuko nabize bwa mbere murabikora nkuko jewe ndabishaka. Ni Koko rero yashimye kugirira surprise belle-sœur wiwe, novuga umugore wa mukuru wiwe. Ati rero yamugire surprise nkandi, yamugire surprise kubera iki mbega n'igiki kibahuza. Yes, urumva yuko basanzwe bafitaniye ubucuti budasanzwe hagati yabo, ni belle-sœur wiwe, ariko hari n'ibindi kumbure byatumye Koko yifuza kugira surprise, novuga belle-sœur wiwe. Ati mbega nibiki Koko twamvuganye nawe yatubwiye ati Beni, novuga belle-sœur yaramfashije ibintu byinshi cyane, jewe igihe nagenda mu mahanga nuri indege nivyakunze ko njana n'abana banje, ariko Gogo yarambereye mu kibanza ciza, yaramfatiye abana neza. Urukundo jewe nari guhana uvuga nk'umuvyeyi w'abana banje yararubahaye nkuko jewe nari kubaha mu gihe nari kuba ndi hafi yabo. Ati rero ndabasabye nka Buja Hit mufate kano gashugwe, ino symbole munshirire Gogo, mumbwira ati turagushimiye cyane. Ati Koko niwe biturungikanye nkuko mwabibonye, ati nkuko muza kubibona nka Buja Hit muraza kubibona. Ati mbega bizagenda gute, mbega wibaza yuko Koko aza kuvyakira gute. Hama tugira ko duhanura n'uwo wese uzi ko ufise umuntu yakugiriye neza, uzi ko ufise umuntu mwabanye neza, uzi yuko ufise umuntu mugendana mutegenzanya, wifuza kumushimira, wifuza kandi no kumuhana uvuga ko gakemanyi, cyangwa wifuza kumuha kado, cyangwa wifuza kumugira surprise, uregera Buja Hit. Inimero ziringa kuri description, urashobora kwandika ko ukandika vati Beni turifuza yuko muza kutugira surprise uyu muntu aha kuko ni vyiza cyane ko ubana n'umuntu ukanamushimira, ubana n'umuntu yakugiriye neza ukavuga ati ndashimye cyane uyu muntu twaragendanye yarambereye hafi, twaragendanye yarambaye hafi, twaragendanye yarambereye byinshi cyane mu buzima. Reka dukurikirane kumbure nk'abakunzi Buja Hit, ndabasabye mube maso kandi mube makini. Ni sawa nabazibi baguma abantu baguma baza nabonye batwe surprise ko sike turashobora kugenda ko mbere turindira aba joyeux anniversaire Gogo, joyeux anniversaire, isabukuru nziza, isabukuru nziza Gogo, isabukuru nziza, joyeux
Joyeux anniversaire. Mon fâché vache. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Gogo. Joyeux anniversaire. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza, Gogo. Isabukuru nziza. Tumukomere amashyi s'il vous plaît. Gogo bite? Ni sawa? Yameze neza? Biraza neza Gogo? Biraza neza? Natwe ni sawa. Warubizi none biza kuba ngaha. Yambaye solite n'ibiki. Nagira wavutse. Navyuzi. Oya, just ndavutse. Uzovuga ryari? Kwa kane. None warubyiteze? Warubyiteze none? En fait, ini message twarungikiwe na Koko ari muri Belgique. Ni message twarungikiwe na Koko yatumye Bujayi tumuserukire mu kibanza ciwe nkuko yabikoreye Gogo bwa mbere ati gere mu ngire nawe nyene umuvandimwe wiwanje. Ale no ya torando ale. Acha para cá. Oya ni kwawe. Ni kwawe. Ndacabandanya rundi butumwa kumbere. Ariyo indi message yamuhaye ndaguhe nk'umuvukana yavuze ati Beni uze kumbera mu kibanza ciwanje. Ariko waryohewe? Okay. Yagize ati kusomere ati ma chérie Gloria Imana yakumpaye ikunzigamire iguhe kuramba iguhe no kubaho kugukunda sinobikubwira urabizi kanini kuri uyu munsi nifuje kuza imbere yawe n'umufasha wawe n'abavyeyi n'abavukanyi ngire ko nkushimira kuko warakoze cyane kuba warambaye mu kibanza canje igihe ntari impari warabaye umuvyeyi w'abana banje ari bo rwawe ntaco bakuburanye warabakunze ubaha urukundo nk'urwo nabahaye sinumva ico noguha kuko ivyo ntunze byose urabizi ariko iryo shugwe rikubera ubumote bwiza bw'urukundo tugukunda nabanje iyo ni symbole nabonye ko no kwereka ko nkukunda Imana ikunzigamire tuzongere kubonana tukiri bazima turagukunda. Ngiye kumubwira nawe no. Nishi cyane. Ego. Kono muvukanye wanje yambereye mukuru wanje. Tumushimi seto. Pode. Ubigeze aho rero. Ariko ararije. No byahetse. Nari nje mubwira. Byinshi nomubwira ndasabye. Mugire nk'amajambo abiri basi. Imana imuhezagire muhe kuramba nabiwe. Warubizi nyine ko kugira ibintu. Wapi arabesha kandi akantelefona n'ubambwira ibijuju. Umufasha wawe yarabiye? Ndamwica. Umugabo yarabiye? Navyonzi je navyonzi. Yambwiye ngo twaramuhevye. Nabindi. None ki washika ngaha? Waruzi kigira kibi? Wapi je babwiye mu gatondo ngo hari anniversaire twamanye n'abandi. Bakubwiye ngo ni biki? Anniversaire ya Marita. None Marita ari he? Je navyonzi. None waje n'umugabo wawe? Ja nta nakimwe yambwiye natayega ko twari dufite idea.
ariko wari usanzwe ubizi ko baza kubigira no kuvyikeka no pana ngaha mugabo oya ariko waje imbere yaje natashe muhiye kadufise abashitsi ehe ntabindi none ko yarakubwiye ugene muri douche wari uzi cyako yahagira gutwara oya twakira abashitsi gaho abantu bagire bazi nagira nabanye wapi ayo wambwiye je gutekera ngaha bitahane mu gasenyi bamarita ariko nizere ko byagenze neza byakiriye neza cyane mwakoze yego vraiment mwakoze yes tubasaba simukomera amashi yes urubanza rero rutaguye zige nawe bagarobogo nera bose warubazi ko baza ngaha wapi kandi nta n'umwe nari nzi ko aza byakora mama wamubonye mama nguye Yes, wakunzi wa Buja TV ndi kumwe nawe ndabizi neza ko atakintu na kimwe kitashobora gukunda ibintu byose kidashobora kureka gukunda ibintu byose byagenze neza cyane byatari cyane ibintu byagenze neza cyane nkuko wabibonye ati mbega byagenze gute yavyakire gute wabonye ko Gloria yavyakire neza roga message ya twahawe nk'aba message ba koko yabwa ati Beni genda mu mbere mu kibanza ci wanje mu mushira ati akano gakemanyi mukampere nuvuga umubersere wanje ya mbere umuvyeyi w'abana mu gihe ntari mari igihe jewe ntari nagiye byagenze neza cyane nuvuga muri rusange nuvuga Gloria yabaye surprenée navyo yari yiteze nawe nyine avuga ati byanyohe cyane wabonye ko byamunani kwihangana kose umuntu wese ashobora kuresista muri surprise utari witeguriye iyi surprise ariyo yose umuntu avugira surprise tugiza gukanguka yes ariko ni vyiza cyane ivyo tweretse urukundo rwiza ruri hagati ya Gloria hamwe na Coco yes nifuza yuko nabandi bo watorera icigwa ati mbega iyo umuntu yakugira ikintu ciza mbega iyo umuntu yakugira ibintu vyiza canke iyo umuntu yagukoreye ibintu utari witeze mu buzima bwawe uzomushimira gute umuntu naho tumuhigira kinini ariko ukamugira akantu gato karashobora gutanga symbole cyangwa gutanga nuvuga signification y'ikintu cyane kinini cyane kumbure mu buzima bwe akavuga ati vraiment Koko aranshimiye nk'umuntu nakoreye canke nk'umuntu nafashije yes ni vyiza cyane kumbure ngira ko impanura umuntu wese uzi yuko uri mu burusha mu mahanga wifuza yuko ko biba nk'ibi wifuza yuko ugira surprise nk'ibi gakunda neza urashobora kugira Buja Hit nimero ziri nga kuri description ukatwandikira ati Beni ndifuza yuko mugira surprise kuri kanaka ari mu Burundi canke ari hanze canke ugenze gute ni wewe gusa ni uburyo bw'iwawe ni wewe gusa ni ivyifuzo by'iwawe ni wewe gusa ni wewe wifuza ukuntu byogenda neza uri kumwe na Buja Hit ni Beni kuri micro behind the camera is professional tuzosubira rero nawe gutaha umunsi wa Gloria bye bye